kijanye n'iyi soko, iyi ni soko yanyu. Ubundi mwahora muvunika ugasanga umufuko w'ivoka uri kugurwa ibihumbi 10. Ivyo rero guhera uyu munsi turabisezereye. Nta murimyi azokongera gushora ivoka ziwe hama ngo aze kugurirwa intica ntikize. Ibiciro muzoza murabimenyeshwa uko bizogenda birahindagurika, kandi bizoba ibiciro bimeze neza. Hama natwe nk'indongozi twashizwe imbere n'abene gihugu kugira ngo dukurikirane igiterwa c'ivoka uko kirimwa nuko kigurishwa. Ntaco tutazokora kugira ngo tubaronderere isoko zimeze neza, kugira ngo umwene gihugu yarimye ivoka yumve neza yuko afise ikintu yarimye igiterwa c'agaciro. Ibiciro rero ndizera yuko bizoduga. Hama twagomba tubwire abantu baza gufukama abene gihugu mu kugura emigwazo. Usanga umuntu yiyadukije akagenda akagura igiti akakigura ibihumbi 30, akakigura ari amashugwe. Ivyo bintu bihagarare, nta migwazo izosubira gutangwa. Nuzohirahira akagura imigwazo, ico gihe tuzosaba abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano yuko boca bahagarika uyo muntu yaguze umugwazo nyene igiti agasoroma, hama agasubiza ayo mahera y'umugwazo yahawe. Mwava mumbaza uti mbe umwene gihugu azoba afise igiti hama agakenera uburyo bumufasha bizogenda gute? Nico gituma twashizeho amakoperative. Twagomba tubahamagarire abene gihugu bose yuko bohurikira mu makoperative. Baca umugani ngo nyamwigendako ntarimira impesha, kandi tubiri tuvurana ubupfu. Muri hamwe birashoboka, kandi turi hamwe birashoboka. Kuko maze kuja hamwe nk'ikijanye n'imiti, tuzovugana n'abarongoye koperative. Iyo miti bamaze kuyiroswa bizokoroha ukuntu umurimyi wese acashikirwa bitagoranye. Muga mugiye mutazoba muri makoperative bizogora ko tumenya umwene gihugu yarimye hanaka uwundi akarima ahanaka. Bizotugora kugira tubegeranye, kugira dushobore kubakurikirana, kugira turonke umwimbu umeze neza utagira ubunenge. Tubahamagariye rero mwese kuja mu makoperative. Hama hari ikibazo mukitura izi nzego zo ku ntara zashizweho kugira zikurikirane igiterwa c'ivoka. Kubajejwe intwaro namwe muze muradufasha mu guhimiriza bene gihugu kugira ngo bijukire kurima iki giterwa c'ivoka. Uyu munsi twuguruye isoko, twuguruye n'umwaka w'uburimyi bw'igiterwa c'ivoka. Ariko iyi soko ataburimyi buhari, iyi soko ntakizotumarira, kuko iyi soko izoshoka mu mwimbu ari uko abene gihugu barimye. Hejuru y'iyi soko mu gihe umwimbu woba mwinshi tukabona kukwiriye, tuzoronka n'amahinguriro muri iyi komine azoba ajejwe gutunganya igiterwa c'ivoka. Icambere rero twoshira imbere no kugwiza umwimbu. Nkuko twabivuze twugurura isoko iri mu ntara ya Muyinga irabita mu Rugari, twarihaye ihangiro yuko twebwe nituzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2040 twebwe urugendo rwacu nubwo imyaka 5 mu bihumbi 2029 twebwe tuzoba dushitse ku ihangiro ryacu kubijanye n'igiterwa c'ivoka. Ivyo navyo kugira tubishikeko nuko twese dukura amaboko mu mpuzu tukarima, atano mwasigaye inyuma. Atuko turavuga kurimya igiterwa c'ivoka.
sishatse kuvuga uko ari umwene gihugu wenyene ashobora gutera ibiti bibiri, ashobora gutera ibiti bitanu. Ampamagarira n'abagwiza atunga yuko boshira imitahe muri ubu burimyi bw'ivoka, kuko ubu n'uburimyi bwunguka